ndaryohewe cyane twaciye kure ngo dushike ngaha urumva biranezereye gose yego ibyo bise gute nahiganwa kugira ngo uce kwijana iri higanwa kugira ndaryumve iri higanwa ni umugenzi wanje w'umukenyezi nawe nyene yaryumvise arambwira ati yarazi ko mfise uwo mugambi arambwira ati none kweki nawe utogenda guhiganwa mu bandi hama nanje mvuga ati ntaco mpomba reka ngende miganwe n'abandi ayo akagashimwe noronka konsahiriza mu byo nshaka gukora ego urumwe mu batowe amagirwa yakoze iki ubwo ko shongamiye cyo zakoze ibindi oya inzo yakoresha uyu mugambi wanje ndafise amashance yuko narandikishije ishirahamwe ryanje mu kigo api ndafise urusha rwo gukora ariko nari ngifise ingorane zo kuronka amafaranga yo kuriha ikibanza nokoreramo rero azonsahiriza mu kuronka ubwo buryo eka no mu kugura udukoresho duto tundi tutazimbye dushobora kuva muri ano mafaranga ego uburyo bukwiye cyane hari ikindi kibuzo byabushoshe oya uburyo ntibukwiye naragize ico bita plan d'affaires muri plan d'affaires nakoze fond amafaranga nkeneye gutanguza ariyo bita fond de roulement mu gifaransa yashika ku miliyoni 8 harimwo gufata ikibanza ku giringo c'imyaka 3 ariko rero urumva iyo uronse uburyo bufasha ubundi buza bwonganira ubundi woronse ego waje kubisaba ariko watubwiye umugambi wari wavuze umugambi wanje no guhingura icatsi cimeza Jacinthe d'eau mu bikoresho bijishije abatazi Jacinthe d'eau ni kirya catsi dukunda kubona ciretse kuri Tanganyika ni icatsi kibangamira ubuzima bw'ibiyaga n'inzuzi aha abantu benshi bazi ko kiri kuri Tanganyika gusa mugabo kirabangamiye n'ibindi biyaga dufise anovuga nko ibiri mu honor du Burundi niko novuga yego umugambi tukinye imere munani anda asigaye urayafise uzakurahe uteganya kubara oya ntayo mfise ariko uburyo nibaza ko buza muri kuno umuntu azararonka hari experience umwe mu bavuga ngo entrepreneur wo mu Burundi yavuze ati ukazokubona agahiganwa gashobora kukunganira ntuzotinye kukajamwo kuko uno musika gufasha guhembera abakozi bawe uyu munsi nakazogufasha gukoresha igikoresho gitandukanye ariko niba hariho nabandi bipfuza kudushigikira hariho ibindi bikoresho bitandukanye umuntu akeneye n'ubundi buryo umuntu akeneye kugira ngo nkwize ayo ama miliyoni 8 ya fond de roulement yanje ego mu kurangiza mwagize amaformation muri BBN nikiho bya BBN mwakuye iki giye kumura ko muri ivyo wateguye gusoza office BBN hanini yatubwirishije amaformation y'ingene woshikiriza umugambi wawe imbere y'abantu novuga bajya bafise uburyo y'abagwiza tunga bashaka kugufasha rero ico no sabe BBN yarakoze icambere ariko turakeneye n'ibindi byo kunonosora ingene twotunganya imigambi yacu ingene twoyigira promotion ingene twogerageza guhura n'urundi gwaruka rukora rwo mu bindi bihugu rukora nk'ivyo dukora bobandanya dufata mu mugongo na cane cane mu kuduha ubumenyi nkuko bari batanguye babikora Econet nibaza ko cono basaba ntiriba ari higanwa rya nyuma babandanye bashigikira abakenyezi babandanye bashira imbere imigambi y'abakenyezi n'ugwaruka ego katugushimire tuguza amahirwe n'umugambi wawe ego murakoze cyane Rijera dukunda utawuka cya gatatu mwihiganwa Boss Lady wimva gute yumva neza cyane ego nego cyumvise gute ugiye ushaka kuzamu wacyumvise hehe biciye hehe kuri inde ubwa mbere na mbere rino higanwa je narimenye nteba bari launchije le 1er mars je nagiye kurimenya le 5 campostila video yanje le 6 donc novuga ko nagize amahigwe cyane kandi menshi kuko abo turi kumwe benshi bayishize le video le 2 le 1er bakibimenya muga je nagiye kurimenya le 6 le 5 cyanda ipostila le 6 donc ko naragize amahigwe kuba muri première phase na mahigwe menshi cyane ntovuga ngene angana kutazi Boss Lady ni giki cyakimeze gute bitusigurire Boss Lady ni higanwa ryatunganyije n'umuhora wagutse Econet Leo mu ntumbero yo gushigikira imigambi y'iterambere y'abakenyezi b'inkerebutsi donc umupfasoni wese cyangwa
n'umwigeme afise umugambi w'iterambere kw'iterambere ryiwe kw'iterambere ry'igihugu wese yaraza agashikiriza umugambi wiwe ego wose umugambi wagutse je nahise umugambi wa application yise dandaza ni application yofasha umudandaza uwo ari we wese ashobora kuba ari umudandaza dandaza ibintu bya boutique impuzu ukora muri farumasi ikintu cyo cyo cyose iyo application yomufasha cyane rero iyo application yise dandaza umudandaza ashobora kuyikoreshereza mu telefone yiwe ngendanwa cyangwa akayikoreshereza muri ordinateur yiwe hama nk'abasanzwe deja ndafise ishirahamwe societe izwi n'amategeko yitwa United Youth Company ihurikiyemwo aba jeune batandukanye bizi ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi ego iyo application irakora iyi application irakora gusa niyo mpamvu twaje mu higanwa kugira ngo uburyo dushobora kuronka budusahirize dushoboye kuyameliora neza hama tuyishire kuri Play Store ivyo byose bisaba uburyo ku buryo tuyishira kuri Play Store abantu benshi bazi Play Store akagenda akayitelecharger akayikoresha muga ivyo byose c'est moyennant uburyo ego kono watsindira amahera ndabizi ko uburyo kinari bwishi cyane gusubana ububuye ugiye kubikora gute ugiye kwibandanya gute ubu buryo ugiye kunsahiriza mu buryo bwinshi hariho utuntu duto ngenda ndakenera hauteur amantuze ama imprimante kandi nibaza ko atari ryo higanwa rya mbere ngiyemo kuko burya ino higanwa ku bwanje kara karyo keza aho gushobora gushikiriza amakungu canke abantu bambona imigambi wanje fise nkagira publicité kugira ngo abantu bamenye ko ndiho ari abantu bumva umugambi wanje bakamfasha bakansahiriza kuko ndakenera ibintu byinshi ndakenera amaordinateur kuko ayo societe ifise ubu ni make cyane turakeneye imprimante turakeneye hauteur wifi turakeneye câble atandukanye donc serveur dose turakeneye ibintu byinshi rero irino higanwa amafaranga azonsahiriza muri ivyo bintu bikeyi kandi azomfasha no kubandanya ntera imbere genre niyindi etape ngize mu bisanzwe mu buzima niyindi etape ngize na societe yose niyindi etape tugize kugira ngo uburyo turonse bushobora kudufasha genre ni nko kudusunika ego ariko akora umugaba wose gusama ya menshi kandi ati wabipanga byandika kugira ngo abantu tukikira bashobora kugufasha cyo kugira bafashe ko amasi menshi cyane miliyoni zibiri umwe n'inusu ego ashaka gushaka kunandi mahera ego iyo application yabacenze ko kuba bitwa menanga gute gushika no saha maze kwa gushika ino saha ayo tumaze guharura kuri no application yanje amahera yontwara ni miliyoni 5 n'ibihumbi 900 by'amarundi ego nikusa ko abantu bose kurabona bashaka nayo mahera cyangwa yafise oya ntayo mfise niyo mpamvu naje kugira bamfashe icyo saba abantu nuko umuntu wese ahari ashobora kumfasha yomfasha sino application gusa mfise dandaza ino ni umugambi umwe mu mugambi nashikirije ndafise indi migambi turafise ama application amaze guhera turafise application de gestion du patrimoine ya société hamwe bw'abajournaliste mushaka kuba mukeneye gestion yanyu application de gestion des congés turafise application iri en cours ya dictionnaire iva mu dictionnaire français kirundi anglais iyo ikirakora kandi ishobora gukora n'abandi barakoze za kinyarwanda français kinyarwanda anglais turashaka kubikora natwe turabikora turacyakenera uburyo buboneka bwo gushobora kubandanya igikorwa ego ritera dukunda mugwera heza ubikiro abakunzi by Connect Leo canke bari bose musange bakusakutse ndashimiye cyane Connect Leo bimwe byimva mutima kubera kuri no opportunity yamaye yo gushira imbere kuko biciye muri no opportunity abantu batandukanye bari mu mihingo itandukanye y'isi bashobora kumbona cyavuga ati comme une jeune kandi une femme afise umugambi nk'uyo turashobora kumufasha kuko mu bisanzwe tuko turaja muri monde numérique aho monde iraba donc ibintu bya technologie hama mu Burundi biracari kure cyane papo y'ibindi bihugu murabizi uravye no muri East African Community Burundi buracari kure cyane mu bya technologie comme des jeunes abajene bize abajene bariko bariga ntucuje kwicara muhira il faut innover à partir y'ivyo kuriga mishure à partir y'ivyo wize mishure uka innova quelque chose izogufasha mu development igafasha mu development y'igihugu jewe nzi neza cyane yuko ibi bintu natanguye gukora n'abandi beko barakora ko arabikora Connect Leo nivyo ikora za media box natwe tugiye mu bandi kugira dushikirize ivyo natwe dushoboye hama together turi hamwe twese habe
innovation igihugu gifashwe gitera imbere donc habe croissance économique y'igihugu rero ico saba nuko abantu bonshigikira mu migambi yanje ababishoboye ababona umugambi wanje abawumva karibu cyane mumfashe Katogoshimira.